uko imyaka iba myinshi ratakazi wa mbere ugahera wa kabiri ugahera wa gatatu niko utangura kwiyumvira binini kurusha ugaheza ko finalement ndashobora kutazoronka ku kazi rega ndindiriye reka niyumvire mbe n'igiki kindi nakora n'igiki kindi nshoboye ntangura kuvuga nti reka nkora ivy'amakanzu ya mariage byo biranka gose tuvuga non qu'est-ce que je peux faire niho rero niyumviriye alors ico gihe natanguje amahera make cane natanguje 450,000 ndafashije mwe n'umushinga ntahe wanje yaranyigishije ibintu les principes zimwe zo muri business ntangura kubikunda ikindi nuko ndigira cane ku bantu bo hanze amasano yo hanze akora la même chose que nous harambe bakora iki niyo référence sinon uravye mu gihugu ucukiya tendance kwibaza ngo washitse challenge nyamukuru n'izibiri iya mbere hariho economy ikuntu ibintu bihindagurika ibiciro biraduga ibintu bikabura urahagarara umunsi wose cege nayo umwana muto yirumva uri umumama uraruha kurusha utaravyara astuce ya mbere nuko hera kuco wumva uri passionné naco mpora numva inkuru y'abamama badandaza birya vyamwe bashira umutahe mu mufuko umwe bagashira inyungu mu wundi mufuko uvyige mbega principe z'umutahe n'inyungu persevere ntuhebe persevere malgré les challenges amadefa atandukanye komeza hari umunsi bizotoka hari abantu bamaze imyaka myinshi muri business aho umuntu amaze 25 ari mu business ageze je nimaze imyaka 3 ndushobora kuba tugeze hamwe rero sinshaka gusimba ama etape yose ndayace ko buke buke mugabo umuntu arateba agashika ni sawa gaga ça va meze neza ego ni mwe ego ni sawa mushaka kwidondora abantu ariko baratura batabazi ego nitwa Gaëlla Arizera Gahama ndavuga ico nkora hama nkaba nsokoza c'est salon de coiffure yitwa Gaga Hair and Makeup il est spécialisé muri traitement na coiffure des cheveux naturels. OK. Mwashaka kutubwira parcours yanyu y'amashuri kw'ishuri byari bimeze gute mwize hehe mwize bihe alors primaire nize école fondamentale novuga gutyo naho zititwa gutyo secondaire nize ivugizo muri supérieur négation sp université nize psychologie clinique et sociale muri Hope Africa University. Ego. None umuntu yize psychologie clinique ni gute yisanze ari muri mu bintu byo kugira salon de beauté ndati alors nta hamwe bihuriye kandi ntibyari mu byiyumviro byanje kuva kera nuko après nkiri muri université déjà natangiye kugira une passion kubijanye na maquillage numva bitanguye kunyanteresa ntanguye kubikora kuri jewe hama université heze ntangura kwiyumvira ko ikintu bikora nk'akazi ibi ku iminsi ya mbere nahe bwaro nk'akazi ntangura kwiyumvira kubikora nk'akazi nkamakiye abantu bakampa amafaranga hama uko imyaka iba myinshi ratakazi wa mbere ugahera wa kabiri ugahera wa gatatu niko utangura kwiyumvira binini kurusha ugaheza ko finalement ndashobora kutazoronka ku kazi rega ndindiriye reka niyumvire mbe n'igiki kindi nakora n'igiki kindi nshoboye aho rero niho naciye nongera ko ivyo vy'imishatsi bya salon de coiffure novuga ati kuba passionné n'ikintu bon kuba passionné n'ikintu ugikora nko kwa maquillage tubwiye no kuba passionné par entrepreneuriat yatangira ibintu bitandukanye ushaka kutubwira ryari wumvise uri passionné bon wumvise ko wowe nyine utangura kwikorera mbega wowe bitumwe nuko utari ufise akazi canke bya byatewe nuko wari wumva bishaka kuva kera ukiri umwana muto oya sinamye ndabishaka d'abord navyinjiyemwo nuko kunatakazi hama un certain moment naragize mariage ngira mariage ntagira akazi naho nyene hama les besoins ziratuma wiyumvira ati nikino kora kugira ninjize naho byatanguye c'est pas que kwako nahora nibwira nti je ukuntu meze sinibaza ko na business je no ishobora mugabo maze kugira mariage umushinga ntawanje caranya kuhaja cane aranyereka ibyiza vya entrepreneuriat aranyereka uburyo two completana mu mafinance yacu jewe ngiye muri entrepreneuriat kwera ico gihe wewe yarafise hakora aranyereka uburyo twotera imbere je nkoze business aranyokoraje en tout cas arambwira yumvira ikindi kintu ushobora gukora apaviza maquillage gute ubigira professionnel kurusha gute uronka abakiriya bandi kurusha gute uvyagura bikarguha amahera menshi kurusha naho rero vyahereye
bica biraziramo yego bon ni conclusion ngize muga haracari kare nibaza ko iyo ufise akazi tuba turiko turabona Gaga afise isa yego hama mu business yose yarari ngaha mu Burundi kubera iki kugura salon de beauté kwari kutahisemo kuja korora inkwavu canke kuja kugira kubera alors byavuye kuri besoin mbona nari maze imyaka myinshi hagera ngahe ishaka nko kuri 3 canke renga gato mfise imishatsi naturelle hama kenshi cyane barakunda kumbaza imishatsi yawe uyifashe ubigenza gute ko yari myinshi bigenza gute uyikorera iki bica biheraho onye kandi un peu avant nakunda kuronka abantu bambwira none ntiwogira salon nkabya nti numva umenga ntavyo noshobora ndabirabiriye kure ko ntavyo narinzi mugabo rero aho hantu ngeze aho hantu ubwa nti aha biranse vraiment nta ibya maquillage ntibiko birashika kure aho nshaka ntango ravuga ntireka nkora iby'amakanzu ya mariage byo biranka gose ndavuga non qu'est-ce que je peux faire niho rero niyumviriye reka rero ngira iby'imishatsi finalement nzotanga ivyo mfise nta experience nini nari mfise mugabo bike mfise ko abantu babishima reka ntanga ivyo naho naciye mpera ndavuga reka nkora iby'umushatsi ntangura kubwira abantu rero ko nkora iby'imishatsi naho byahereye tukiri ngaho nyene iyi entreprise yanyu ifise imyaka ingahe yabaye créée ryari itatu yatangiye December 2019 mu masalon yose y'Ibujumbura ahari kuko hari amasalon menshi cyane ngiki kiba différencier n'andi masalon de coiffure ahari canke amasalon de beauté ego kitu différencier nuko dukora imishatsi naturelle cyane gusa hama tukora traitement pour ses cheveux naturels kandi tukagira des coiffures pour ses cheveux naturels donc niyo spécialité yacu nk'igihe tuza hari juste salon imwe bikora twe twaje tuba abakabiri urumva spécialité yacu ni les traitements et les coiffures pour les cheveux naturels peut-être ko hariho abagabo bariko baraturaba canke abahungu hama bakaba perdu bakiyumvira ati none ivyo bya amacheveux naturels biki byo bari biki nico nari guhatangura ko mugabo mwoshaka kutubwira les cheveux naturels canke naturels tout simplement ico ego tuvuze cheveux naturels muri contexte y'abanyafrika ni afro ni imishatsi itari defrisée muri contexte y'abanyafrika kuko urumva mu bandi nabo nyene guma ari naturel kuri ariko muri contexte y'abanyafrika ni itari defrisée tarimwo les produits défrisants bacabita atari banga mwatanguje amafaranga angana gute kuko turabona salon nini mbega mwatanguye bimeze ukunyene canke hariho umutahe mutoya mwatanguje hama bigenda birakura alors ico gihe natanguje amahera make cyane natanguje 450,000 uti kubera iki kubera ko ibikoresho nkoresha nari ndabifise nuvuga ngo amavuta kuri iyo myaka myinshi nayo maze uvuze ibikoresho ushatse kuvuga iki uvuze amavuta ibisokozo amavuta yose akenewe iyo ma traitement n'ibiki nayo ndabifise ko nayo maze imyaka myinshi mfise naturel nayo mfise ivy'iwanje kandi rero hari ukuntu abantu bazi ko ukunda ibintu aguha kado yico aguha kado y'amavuta donc nayo mfise vyinshi ibigudi ibisokozo ibiki by'ukuntu nta kintu kimwe naguze intebe hama nari nkorera muri espace nto cyane ya 2 mètres sur 2 donc nkeneye intebe zibiri j'ai demandé à ma sœur qu'on ait intebe zibiri za plastique cyabazima nkeneye kiyo nagiye kwa papa wanje sanga afite kiyo ndamusaba kingabire ndakora mu 450 a 450 kintu yakoze yaguze casque imwe kuko navuga nti mu gihe dukoze ibintu bikenera casque cangura casque imwe il y a 350,000 à 100,000 nari mfise ikibanza nari nafashe ngo nzoze ndakoramwe vya maquillage à 100,000 ndari ico kibanza nari en retard ko kwezi nuko natanguye hamumva nari je nyene nta mukozi nari nkeneye wacu byikorera nagenda kubaza ikibazo ati umukozi waciye muri haguti oya naravyikorera kubera ko deja nta bantu bakora ibintu naturel bari bahari nta warabizi byuko naranije nyene nabikora uratanguye mugabo avant wari batubwiye ko wari wagenda mu yandi ma business bikaba byafashe umwanya unganika ayo ma business yandi wari wakoze naya nari nakoze umva ko nari sanzwe nkora maquillage mugabo nkaza ndasanga abantu muhira cinavuga nti pourquoi pas ntofata aga studio gatoyi ako nye ka 2 mètres sur 2 umva ko ari gato mugabo pour le maquillage kaba gakwiye baze baransanga ngaha cinavuga ko mu maquillage abageni reka ngure amakanzu ya mariage y'abageni baze barankotera ndayagura nshashira muri ico kibanza n'izindi kanzu z'amahene nkazingana nshashira muri ico kibanza nukuri byafashe nka 6 mois
nta n'umukiriya n'umwe nigeze ndonka aba makiyaje barabandanije kwa kundi mugabo ikanzu n'ubu ni igiki cagutumye muri iyo periode yose amezi 6 nta mukiriya n'umwe ubonye urafise produit ngaha mugabo nta mukiriya n'umwe yigeze ni gute washoboye gupersevera ukavuga ati en tout cas ko j'ai complètement ndabiheba amezi 6 ya ni igiki cagutumye ubandanya ukihanganira ico kiringo cose mbega mufasha waca mutambukanye wawe wewe yavyakira gute we yaranyakoraje kuko wewe yavuga ko ntigeze kuja mu business ntigeze yifuza ko mba umu employé ahantu yavuga uravye aho dushaka gushika nk'urugo ifuko ukora business donc yaranyakoraje abandanya niki kitari kugenda neza muga dans l'entretien nabonye erreur nagize mu kugura izo mpuzu ko naratembereye ahandi ndabona izo bafise ndabona ko zitandukanye n'izi wanje narize ndabona ni buriya nari kubikora ukuntu narize naha yameze yaheze ikintu cagumye kigaruka ni traitement des cheveux ego traitement des cheveux mbega diri naturel ça consiste à quoi traitement des cheveux naturels ça consiste imishatsi yacu ukuntu imeze ni imishatsi yuma facilement ni imishatsi yizinga kuri yo sinzi kurabibona irafise ukuntu urashobora kuba ufise na myinshi ukayikwega ikaba muremure rero kuye kuntu yizinga muri iyo bituma iba iyuma n'ingoga donc le traitement isaba ko umuntu ayigaburira akayiha ibintu biri nécessaire akayigaburira akayiha amavuta hydratation kugira ngo igire ise neza ireke kuma n'amazi donc le traitement harimwo kuyigaburira kuyiha amavuta kugira ise neza mugabo aussi hariho kugira certaines coiffures zituma umushatsi wawe ukura ukaba mwiza nk'uko ubishaka ivyo byose je ndabishira muri traitement yego muratanguye business yanyu mwatubwiye ko ibujumbura hari salon imwe yonyene mwebwe mubaye ba kabiri umugani w'ababandi byabafasha umwanya unganike kugira mufatishe muri business yanyu byumo abantu babamenye uronka abakiriya kuko nibaza ko ibi bintu by'ama afro kera yego nibaza ko byari bihari mugabo abantu nyavuga ati je nzobisokoreza gikuru nuko nashamwe produit mwebwe ni gute mwashoboye guconvaincre abantu kugira baze mu basokoze mabwire ko bikenewe kwaje muri salon ibintu nk'ivyo alors ntibyansabye kubaconvaincre cyane ko hariho besoin déjà uravye imyaka iheze hari ukuntu abantu bafite imishatsi naturelle byabaye byinshi gose donc yari tendance isanzwe iharawe non seulement mu Burundi mugabo mu isi yose abantu bari basanzwe bafite iyo nyota yo kuronka aho basokoreza hama salon imwe uravye igisagara ingene kingana n'ubundi guma ari ntoyi donc biroroshe kucushoka uronka abakiriya je ntivyangoye kuronka abakiriya vraiment mugabo un peu avant hariyo evenement nari nagize n'abandi twari kumwe yo kuvuga ku bijanye n'imishatsi naturelle yari ifise kimwe mu ntumbero je nari mfise ko ari kugira bamenye ivyo dukora bamenye ivyo nshoboye yego twabonye angaha hariho amaproduit nabonye n'intuze inyuma yacu ngira n'abantu bayibona hariho amaproduit mwebwe nyene mwikorera yego turayakora ko avec le temps on a réalisé que ngaha ibujumbura ntayo tugira meza ajanye n'umushatsi wacu ama plus kubikora kenshi natevye ndabona amavuta akenewe rero nuko gucako nkora inyemonshwa monshwa ikozwe à partir de quoi ikozwe à partir des huiles végétales comme l'huile de coco huile d'olive huile d'amande douce na huile de fenugrec kandi ikora bya bindi nyene byo kugira ngo umushatsi ube traité uronke ube nourri uronke amavuta use neza kandi kure ko umuntu avyifuza aha naca ndababaza ati none mwisunga iki kugira muhitemwo ama produit mukoresha muri iyo traitement des cheveux experience iratuma umuntu amenya ico umushatsi w'umuntu ukenera cane ego kumenya rero ico umuntu akenera umushatsi ukenera cane vyatumye menya ivyo nkoresha muri ayo mavuta ego ngaha anye nibaza umuntu bon ngasinze ko ngenda kivuga ejo muri salon umuntu nkakugira umuntu agana muri restaurant arasangaho nka menu mwebwe ngaha anye mu bintu bya traitement des cheveux naturels niyihe ntunze mutanga ama service ya niyihe ikunzwe n'abantu benshi abantu ico baprefera cyane ngaha ni traitement na les coiffures protectrices izo zimeze gute kwa bantu sigwe gatoyi les coiffures protectrices ni coiffure ziri mu bisuko nkunda kuzita coiffure ziri mu bisuko kubera ko ni coiffure umuntu ashobora kumara umwanya munini ataragaruka muri salon kubera ibintu bya naturel bifata umwanya munini uri muri salon donc abantu bavuga ati il faut ko ngira ikintu nzomarana iminsi myinshi
ntasubira gukora mu mushatsi kandi kitankoroga ntavyuka niyumvira ngo ndasokoza kandi uko yitwa protectrice iraprotege umushatsi kubera ntuguma uwukoramo nico abantu rero baprefera cane ngaha kandi ababikora barabona resultat avec le temps ku mushatsi wabo. Ego. Gaga atararonka iyi business. Ego. N'ubu ahageze ni igiki yivanta avuga ati yanduka iki kintu je vraiment. Ego. Ntararonka mu gihe ntari bwatangura ikintu naco nagira mu ubunye ndagira iki. Papa ivyo dukora muri Sunshine, papa ivyo byose no mu buzima busanzwe. Ah, ok. L'expérience nize kubera ko urumva ntanguye business rero nacengira passion yayo. Ndabifashije jewe n'umushinga ntahe wanje yaranyigishije ibintu les principes zimwe zo muri business ntangura kubikunda. Ikintu ndyoherwa ni urugendo ivyo nashoboye kwiga. Kuja muri business yarampaye kuja mu class ntogiyemwo ya entrepreneuriat. Bahavuye uvyigira mu nyuma. Ego, apana genre mu ishuri ama licence ni kimugaba ama class atandukanye, gusoma ibitabo vyinshi, donc kwiinstruire par rapport ubu unye ndi passionné vraiment. Na kindi kintu nokora hama donc nama mbona challenge yindi iri imbere nkavuga iki nashaka ndagerageza kugishikako bikaca biryoha kurusha ico vraiment kirandyohera. Ego. Hariyo concurrence idasanzwe ngaha mu Burundi kandi bimwe bisanzwe kuko utambuka rimwe ubona salon ugatambuka ahandi ukabona salon mbega ni gute mwege mushobora kugira iyo challenge kuyirengera mukagira bikabandanya bifonctionne abakiriya bakabandanya bahurumbira mwebwe nyene. Ego. Alors ama salon ya naturel agwiriye vuba agwiriye nko muri 2021 2022 avant urumva ntayarahari cyane mugabo ico twe dukora no gukora avec excellence ivyo dukora tukabikora neza uravye ama produits dukoresha uravye les techniques dukoresha ntitwikomprometara ukuntu maze iminsi muri business tutangura guhindura watanguye gukoresha amavuta zimvye bavuga rero reka ntangure oya twe twikomprometa vraiment haba kuri mavuta dukoresha ayo twatanguye dukoresha none dukoresha ama produits dukoresha ama shampoo n'ibiki vyose ntibihinduka byuko nibaza kwica abantu gituma babandanya duhurumbira ikindi ugerageza kuri concurrence wewe nyene ukavuga uti ni kino ukora de mieux kurusha mu client ukosoye ukavuga ati okay iki kintu ndagikorere ko ndagikosore nuko ikindi nuko ndigira cyane ku bantu bo hanze amasano yo hanze akora la même chose que nous harambe bakora iki niyo reference sino uravye mu gihugu ucukiya tendance ukibaza ngo washitse mugabo iyo urabiye abandi bo mu bihugu bibanyi canke muri Afrika en general ucubona ko haraho ntarashika bikaca biguha inguvu zo gushika kure kurusha. Ego ntaguciriyemwo ndakunda kuvuga yuko ni domaine ibintu bya salon de beauté ni domaine igenda birahindagurika ku munsi haba creativité ku munsi bisaba ko umuntu agenda ariga. Rero ugerageje kwanaliza ahantu iwanyu nayo ma categorie y'abantu bakunda kubashorera. Categorie y'abantu bakunda kudushorera n'abantu bumva bafite imishatsi naturelle, les hommes et les femmes bose, n'abantu beaucoup plus bakora aba fonctionnaires bakora ibintu bitandukanye haba abafite ubuzi ahantu hatandukanye canke ama business. C'est beaucoup plus iyo categorie y'abantu. Muraronka n'abagabo. Ego. Abagabo barazi. Mucuma wa service izi. La même chose, le traitement des cheveux naturels. Kandi rero baza bafite imishatsi ya grave. Donc niyo wanje barashaka kwitreta. Ego cyane. Nshaka mumbwire ubu entreprise yanyu ahigeze. Mwa mukoresha abakozi bangahe? Numukorana n'aba jeune fille 10. Ego. Hamumva twari mutaho natanguriye sihondi. Si mu client tukara nimuka no kwagura turagura donc ego. Nkeneye utubwire challenge ya mbere umaze guhura nayo muri business yawe ukavuga ati en tout cas ndahevye ngira n'ugare hama ntahemuhira nicare. Challenge nyamukuru ni zibiri. Iya mbere hariho economy ikuntu ibintu bihindagurika ibiciro biraduga ibintu bikabura. Ugasanga kugira uronka amavuta ubanza gucircula amashop yose y'Ubujumbura ukamara simo yaronka simo zinda kacabura. Donc iyo vraiment challenge utegerezwa guma wiyajusta cyangwa ugasanga badugije basanga uko kwezi iki kintu wakiguza amahera ukwezi gukurikira bashite ko 10,000 de plus umvuga. Donc bisaba ko guma wiyajusta kuko nucuza bacubwira umukiriya ngo urumva rero ngo byaduze nawe ndakudugirije ntibikunda kandi ubu ukeneye gukora wunguka
ugasanga rero inyungu yawe uko imyaka igenda ugenda iragabanuka mugabo uteza kwiga kwiyajusta ico rero kiragoye ko ni challenge idahera nta mwaka n'umwe itabihari iyindi challenge kwakira abantu benshi kandi batandukanye b'imico itandukanye n'ibiki byose hari igihe gutahurana bigorana bigorana ugasanga natwe turinda kwiga urumva turi abantu bafise amadefo n'amakarita urinda kwiga kubana n'abantu deja dukorana turi benshi urinda kwiga kubana neza n'abo mukorana hama twakira abantu benshi urinda kwiga kubana n'abo bantu bose yego kandi mu mubano hariho umubano mu buryo bw'imico mugana umubano mu buryo bw'amaserivisi ubaha kuko hari igihe bagusaba ikintu ukavuga ntaco nshoboye mugabo ukavuga ati ko ntaco nshoboye kuko ndaciga nizo ni challenge ahantu henshi turakunda kubona ko hariho abakiriya bakunda kwidoga yego antuka iyo wonye neza ko biba ahantu henshi mu entreprise atandukanye nkeneye utubwire histoire zibiri qui t'ont marqué byagenze uko nyene uce tubwira n'ukuntu washoboye kugera iyo situation. Okay, histoire ya mbere hari kera tugitangura yari umumama akuze mama turamwereka amakofi dukora aravuga iyo ashaka arayitora mugabo ikintu gikunda kuba nuko coiffure naho bari imwe nyene ziba zitandukanye ku bantu kuko dufise imitwe iteye kumwe amasura ameze kumwe imishatsi ingana hari igihe bari myinshi umwe undi ari mike umwe yoroshe undi ari donc la même coiffure iratandukanye ku bantu hama turayimukorera nje nayo mugiriye kumva ari imisi ya mbere ndayimukorera mpejeje ataranuka hama wari umusoro wabaye muremure kuri je ko biraruhisha ibintu ukora urahagarara umunsi wose ico gihe nahise umwana mutoyi urumva uri umumama uraruha kurusha utaravyara ndamubwira nti nakubwira iyo coiffure nyene mwegaba mufise umushatsi mukeyi ku mutwe nico gituma udashobora kuronka idashobora gutoka co kimwe niyo foto wabonye ujya afise umushatsi myinshi kandi urumva viko ari mu mama akuze amama akuze hari gusanga adafise umushatsi myinshi mugabo nyene narabandanya nyene aranuka ndamusigurira arambwira ngo ivyo wangiriye ngo n'abana banje bari kubingirira byari bigoye mugabo ico gihe bitari bizana naragiye hanze numva ko nindushe gose kandi yari mu bakiriya ba nyuma numva biranze narasohotse narira mugabo ubundi dukorana acagenda aramwumviza aramusigurira aramukora mu mutwe gatoyi bibona kugenda neza mugabo ntaco twahinduye ariko c'était juste kumusigurira ko umushatsi mufise si mwinshi ku buryo muronka irya resultat mwari mwiteze ya kabiri yindi kenshi biba biri nk'ivyo nyene abari zimwe mu misana abari nkuko naho nyene nta mugabo araza nawe akidoga oya kenshi mukunda kugira abagabo napa mvuga ko batagorana abagabo kenshi ni TikTok akubwira nshaka ibi cyabiheze mugabo hari abadamu bigora vraiment hari abadamu usanga bigoye ko atora hama ugaca usanga nica atoye ukuntu aciye asa après ntiyikunze ugaca usanga aciye akubwira wangiriye nabi niki alors que nuko c'est juste que utikunze mugabo généralement ikintu co dukora kandi simvuze ko twe tudakora amakosa ya hari igihe usanga habaye umuntu ashavuye kubera ikosa twe twakoze dans ce cas là turagusaba imbabazi kuko nukuri pardon kwa turabana nukuri tubabarire reka dukosora uwo mwanya arico dushobora gukosora papa ya coiffure tukayikosora ariko hari igihe atazakimwe cyo gukosora kiba kirimo hari igihe atazakimwe cyo gukosora kiba kirimo ukamubwira nukuri twakoze ibyo dushobora twose umushatsi wawe bishoboka n'ibyo ego nshaka mutubwire ama projet mufise muri kazoza muri entreprise yanyu ama projet dufise nuko dushaka kugira ama produits atandukanye pour le moment dusiga wile gusa biga ijya wile igurwa ngaha igwa 20,000 ikoreshwa nabo bose abagabo n'abagore abafite imishatsi yose n'abafite imishatsi defrise cyangwa abafite amadred kuko umushatsi wacu twese urakeneye amavuta kandi meza ego turashaka gutanga ama produits yandi ama shampoing ama traitement n'ibiki byose
igiciro kitavuna kandi meza ko ibyo usanga dufise ngaha si byinshi byiza kandi usanga binazimvye. Ego iyo ni projet ya mbere. Projet ya kabiri nuko dushaka guserva benshi kurusha, kubera ko hari igihe usanga abantu baza bagasubira inyuma ko ntitubakiriye amasaha umwanya, turashaka kwagura kandi kugira ngo dushobore kwakira benshi kurusha canke tubasange mu makartier aho bari. Ego hama nkaca mperaheza ndababaza ikibazo ca nyuma en tant que nk'umu jeune entrepreneur, nashaka muhe ma conseil atatu abandi bantu bariko baraturaba baba bashaka gutanguza business zabo, ibintu nka bitatu, astuce zitatu bogira. Astuce ya mbere nuko hera uco wumva uri passionné naco, kuko business zose je nabo tuganira n'abandi batakora ivyo nkora bakora ibindi, ahubwo ko hari ahantu ugera ukumva woheba. Mugabo igituma udaheba ni ka gatima ko kubikunda, bya bindi iyo wabikoze kubera nakabikoze canke kubera ko bavuze ngo hari andi ma business nakoze kubera bambwiye ngo arimo inyungu, nabihevye n'umwaka utarahera kubera ko si passion, nabikoze ngo bambwiye ngo harimo inyungu. Mugabo je iyo patience ukurindira inyungu, ntibambwiye ama obstacle ngo ndayamenye au fait. Donc ukoresha kintu wumva uri passionné naco. Hama ikindi hariho icuma ze kubona ukunda iperfectionner iga business. Nasanze hariho des principes zikoreshwa apana n'abarundi gusa mw'isi yose. Principe mbe amafaranga akora gute, uburyo uharura inyungu umutahe urumva gute. Mpara numva inkuru y'abamama badandaza birya vyamwe bashira umutahe mu mufuko umwe bagashira inyungu mu wundi mufuko. Uvyige mbega principe z'umutahe n'inyungu n'amadepense ya business bikora gute. Ivyo uvyige vraiment, kubera ko ari igihe umuntu akora akagiye ko ariko aronka amahera mugabo haruye neza ugasanga nta nyungu ariko aragira, kuko ivyo asohora bingana navyo yinjije. Donc wige ivyo bintu bikora gute. Ego iyo ni astuce ya kabiri. Astuce ya gatatu, persevere. Ntuhebe. Persevere malgré les challenges, amadefi atandukanye. Komeza hari umunsi bizotoka. Hari abantu bamaze imyaka myinshi muri business, aho umuntu amaze 25 ari mu business ageze, je nimaze imyaka 3 ndushobora kuba tugeze hamwe. Rero sinshaka gusimba ama etape yose, ndayace ko buke buke, mugabo umuntu arateba agashika. Hama rero ndagushimiye cyane kubona mwashoboye kuduha umwanya mukadupartaja votre expérience, mukanaduha n'ayo ma conseil kuvyerekeye imishatsi n'ibindi byose. Ego merci beaucoup. Twizera ko n'undi musi twabatumira mu kwitaba cyane gose. Hama namwe nkaba nizera ko ikiganiro cabigishije kandi cabaryoheye cyane. Mugende mu commentaire, muklike kuri like, ntimwibagire, hama mwe nagipartaje n'abagenzi banyu. Tukaba tuzosubira la prochaine fois n'indi episode. Bye bye.